ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabahaye kaze muri iki kiganiro Bamaso kugira ngo dufatanye amasengesho y'imitwaro itandukanye. Jewe ngiye gufatanya namwe iri sengesho nitwa Abeli Mbonimpa. Mwene data wamaze igihe utegereje kubohoka. Iyi ni ya saha y'ubutabazi yongeye kuza muri iki kiganiro Bamaso kugira ngo nawe aho uri hose wongere kumva yuko isaha yawe y'ubutabazi yongeye gushika. Rero mwene data, musore, mugabo, mushinga ntahe, mukenyezi, nuko nawe mwigeme witabe utisabwe, kuko Yesu araguhamagaye. Umuntu wese yitabe ijwi ry'Imana, yitabe umuhamagaro. Yesu aramuhamagaye. Iyi ni isaha yawe y'ubutabazi. Wizere yuko ugiye gukira, wakira ugukira mu izina rya Yesu. Tugiye kwishimikiza amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 14 umurongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, nukuri ndababwire, unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibi biruta, kuko jewe ngiye kwa Data. Kandi ico muzosaba cose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo se ashemagizwe mu mwana. Nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Bene data, Yesu Kristo arasubiramo ati nukuri unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora. Mwene data, twaratevye, iminsi yahaciye ni myinshi, imyaka yahaciye tugenda nk'uko nyene ataco twiha. Iminsi yararangiye aho turiko turagenda tutagira iyo tuja niyo tuva. Iminsi yararangiye. Yesu Kristo yaravuze ati nibisumbirije ivyo yakoze uzobikora, kubera yuko wewe yararimo arakora adugaja kwa Data, ariko yadusigaranye ububasha bwose, yadusigaranye ubushobozi bwose, yadusigaranye inkomezi zose. Kandi ngo ico tuzosaba cose, ico uzosaba cose wizeye mu izina ryiwe azogikora, kuko yarasezeranye. Yesu Kristo ntahinduka, uko yararejo nuno munsi niko ari. Turabe andi majambo yo kugira ngo aduze ukwizera mu Kristo mu bugingo bwawe, abonekana mu butumwa bwiza bwa Matayo 17 umurongo wa 18 kugeza 21. Yesu aramukankamira, dayimoni amuvamwo, umuhungu acakira uwo mwanya. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati, tweho niki catumye bitunanira kumusenda? Arabishura ati, nukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi muti imukaha uje harya, kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazobashobokera. Ariko bene urya ntakurwamwo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Bene data, Yesu igihe yariko arakiza wa muhungu arwaye intandara, baratangaye bamaze kubona Yesu asemereye avuze ati, dayimoni sohoka muvemwo. Uno munsi tugiye kubwira abadayimoni basohoke bavemwo mu izina rya Yesu. Ingwara zihunge, ibigirwamana bihunge, impwemu mbi zihunge. Nukuvuga rero ngo niwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, urabwira umusozi uri imbere yawe ati, wa musozi we shinguka uve hano ugende hariya utabwe mu kiyaga mu izina rya Yesu. Kandi uwo musozi urabumvira, uraza kukumvira. Rero muri kugusenga twifashishe kandi n'ayandi majambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 11 ku murongo w'9. Nanje ndababwire, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Kandi ninde muri mwebwe w'umuvyeyi umwana wiwe yo musaba umutsima akamuhibuye, canke yo musaba ifi akamuha inzoka, canke yo musaba irigi akamuha skoropiyo? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mwijuru ntazorushiriza rwose guha mpwemu yera abamumusavye? Haleluya. Mwene data, ngo musabe muzohabwa. Muri kano kanya tugiye gusenga, tugiye gusaba ubushobozi, tugiye gusaba inkomezi, tugiye gusaba ububasha. Kandi Yesu yarasezeranye, umwami wacu Yesu aravuze ati musabe. Nukuvuga ngo twarahawe ibihe byiza byo gusenga. Mwene data, gusenga ni ivy'agaciro. Iyi ni isaha y'ubutabazi ugiye gukirira muri aka kanya. Iminsi yahaciye, imyaka yahaciye, ibihe byahaciye, amezi n'amezi yahaciye. Nguyu munsi wawe wo gukira, nguyu munsi wawe wo kubohoka. Wizere mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero ku murongo wa 21, Luka 11:21, umuntu w'inkomezi afise ibirwanishwa, iyo ateramiye urugo rwiwe,
ibintu vyiwe biba amahoro. Ariko umurusha inkomezi iyo aramutse amuteye akamunesha, amwaka ivyo arwanisha vyose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akabigaba. Muri kano kanya tugiye gufata uyu muntu w'inkomezi ari we Shetani, tugiye kumuboha. Uyu muntu w'inkomezi ari we Luciferi, tugiye kumuboha, tugiye kumufata. Iki gisato caherekera kikwizingiriye ko igihe kirarangiye, cararangiye. Uyu ni umusi w'ubutabazi, uyu ni umusi wo kubohoka. None rero ufate akanya uje ahantu hiherereye, witegure, wugara urugi, usenge data aba mu mpisho, kugira ngo dufatanye iri sengesho, kuko tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Data ugororoka, mwami w'abami uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo yatwitangiye ku musaraba i Karuvali Golgota, ndongeye kuza imbere zawe mwami. Ndaje mwami Yesu Kristo, nje ndi umwana w'umuntu, ntaco maze ntaco ndico, ndivunda umukungugu mwami. Ndagushima mwami ko ari unyoza, ko ari unyuhagira, ko ari unyezesha amaraso yawe igiciro kinini. Ndagushima ko ari umbabarira, ndagushima ko ari unkiza ibyaha byanje byose. Urakoze mwami w'abami, mu izina rya Yesu Kristo ndongeye kuza imbere zawe, ndakweretse ubwoko bwawe, ndakweretse mwami w'icubahiro uyu mukenyezi yatwawe na Shetani. Shetani yamugize inyagano, ndagusabye kugira ngo Shetani asohoke mu izina rya Yesu. Ndirukanye Shetani mu bugingo bwiwe, ndirukanye Shetani mu mutima wiwe, ndirukanye Shetani mu bikorwa byiwe, ndirukanye Shetani mu ngeso ziwe, ndirukanye Shetani mu byumviro byiwe. Mwami ndakweretse uyu mugabo mwami yatwawe n'amangetengete y'abadayimoni, ndahagaritse abadayimoni, ndahagaritse ibitero muri we, ndahagaritse imiyaga mibi mu izina rya Yesu. Mwami ndakweretse uru rugo rwononekaye kubera abadayimoni bagwiziziye. Mwami ndategetse abadayimoni basohoke mu izina rya Yesu, abadayimoni batontumuke basohoke bagende mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasabye ubushobozi bwawe kuri uyu mukozi wawe yamaze imyaka myinshi afise intege nke mu bikorwa akora. Mwami yasenga nta nkomezi, iyo ariko aravuga nta nkomezi, iyo ariko arahimbaza nta nkomezi. Ndasabye ubushobozi, ndasabye kunaguka, ndasabye umutima wejejwe, ndasabye ubushobozi bwo kunesha n'ubwo gufata inzoka na sikoropiyo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu ndasengeye mwami Yesu Kristo, uyu mwigeme umuhe gukizwa neza, umuhe kwama imbuto zibereye kwihana, imbuto z'abana b'Imana. Ndasengeye uyu mwigeme yamaze igihe arorereye mwami, kugira ngo mwami azakore ubukwe neza, bigenze neza kandi bitunganye. Ndamusengeye umuhe kwezwa, umuhe kugira ingeso nziza, umuhe kugenda nk'abana b'Imana, umuhe kwama imbuto, umuhe kugira ivyamwa vya Kristo, ivyamwa vyera by'abana b'Imana bitege kuja mu ijuru. Umuhe kwezwa no gutunganywa. Ndagushime kumugiriye neza, ndagushime kumuhaye mpemu yera mu bugingo bwiwe. Mwami ndasengeye uyu mukenyezi, umuhe kuba umukristo ukuri, yakijijwe, yizeye, yiteze kuja mu ijuru. Mwami we cyubahiro, abanze yitwara ubwami bw'Imana no kugororoka, kuko ibindi byose azovyongerwa mu izina rya Yesu. Mwami ndasengeye umusore, mwami Yesu umuhe kwitwara ubwami bw'Imana no kugororoka no kwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Uruwera Mana uragororotse, urakoze mwami. Ndasengeye mwami bakeneye guhabwa mpemu yera, nimwakire mpemu yera, akira mpemu yera, akira ubushobozi bwa mpemu yera, akira ukunesha, akira guhagarara ushikamye, akira ukwizera mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze Mana data buja wera, muri isaha y'agaciro, muri isaha y'ubutabazi. Ndasengeye mwami uyu muntu atabagwe, yongere gutabagwa, apfukamye ariko arasenga, apfukamye ariko ararondera Imana, ariko aratabaza. Umutabare, iyi ni isaha y'ubutabazi mu izina rya Yesu. Urakoze mwami. Muri kano kanya mwami ndatontumuye abadayimoni mwami Yesu, ndatontoye abadayimoni muri iyi nzu, ndatontoye abadayimoni muri uru rugo, ndatontoye abadayimoni bazungurutse inzu bakazunguruka mu byumba, kubera yuko igihe iyi nzu mwami Yesu yinjirwa, uyu musavyi wawe yahinjira, igihe bahinjira baje kuhaba ntibahasutse amaraso ya Yesu Kristo. Ndasabye ngo amaraso amijagirwe mu bishimajyango byose by'inzu, amaraso yawe amijagirwe mu gikoni, muri saro, amaraso yawe amijagirwe mwami Yesu hariya hose mu byumba by'uburyamo, amaraso yawe amijagirwe hariya hose. Atontumure abadayimoni n'imiyaga mibi mu izina rya Yesu, kubera yuko iyo umukristo yimukiye mu rugo agomba kubanza kugwezesha amaraso ya Yesu Kristo. Rero kubera ko inzu bapfuye kuyinjiramo ituhagiwe, mwami ndayuhagije amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo.
urakoze mwami, ndirukanye imivumo. Benshi baragize imikoshi, baragize imivumo. Uyu muntu yagize imikoshi n'imivumo mu byakora ntibitungana, ntibigenda neza, kubera yuko yagize icakora agira icyo akabona birasenyutse, birasambutse. Mwami ntagire icyo yunguka, ndasabye wongere gusangangura uyu mugabo w'inkomezi atsindwe mu izina rya Yesu. Abadayimoni batuntumuke, maze mwami ahagarara ashikamye, yongere guhabwa ubushobozi. Mwami w'icyubahiro, data wija wera, ndasengeye umuntu yafashwe n'ibirozi, abarozi bamuteje ibirozi bisohoke, abarozi basohoke, amahembe asohoke, abadayimoni basohoke, imiyaga mibi isohoke, abaganza basohoke mu izina rya Yesu. Ndabafashe mpiri, ndababoshe, ndabirukanye, ndabasohoje, basohoke. Wabadayimoni mwe sohoka, sohoka wa mpwemu mbi, sohoka wa mudayimoni mu izina rya Yesu. Ndagusendwa, nusendwe, urasenzwe mu izina rya Yesu. Urirukanywe, randuka mu izina rya Yesu. Wa mudayimoni we randuka, ndakuranduye mu izina rya Yesu. Wa mugabo w'inkomezi ndakuranduye, nta nkomezi ufise, kuko Yesu afise ubushobozi bukomeye. Yesu ni gitandara, Yesu ni umugabo, Yesu arashoboye, Yesu ni gitangaza, Yesu arashoboye. Ndagushima Yesu Kristo. Mwami Yesu, ndasenga abari isumu batewe, Mwami Yesu n'abagaburiye ishano, ndabasabye gukira, ndasabiye umwana gukira, ndasabiye umwene data gukira, ndasabiye umusore gukira mu izina rya Yesu. Uyu musore mukizi byasumu yariye, bijya birozi yariye, byongere kubiruka mu izina rya Yesu. Hanyuma ahaguruke ashima Imana, atazire, agushingira intahe. Mwami w'icyubahiro, ndagushimiye kumukijije, ndagushimiye kugijije umuntu isumu yariye mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, data buja wera. Mwami ndasengeye abubatse, ndasengeye ingo zongere kubakwa ari Kristo, abagabo bongere kumvikana n'abakenyezi babo. Uyu mukenyezi yongere gusaba imbabazi umugabo wiwe, uyu mugabo yongere gusaba imbabazi umukenyezi wiwe, bubake ari Kristo, bagira ibihe byo gusenga, basengeranire, basengera abana, babarambitse ku biganza, babasengere, babahanure, babaha impanuro nziza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kugarukanye umunaguro mu rugo n'ubusabane mu izina rya Yesu. Ndasengeye imisore, uyu musore Mwami wongere kumuha gushikama no kuramiriza, ukomeze urugendo. Ndasengeye umukobwa akomeze guhagarara mu bushobozi bwawe no mu nkomezi zawe mu izina rya Yesu. Mwami wacu Yesu, ndasengeye abari mu bitaro, Mwami wagwariye mu bitaro Yesu, hari abagore mu bitaro barembye basinzikaye, ndamusengeye umuntu ari mu bitaro akire mu izina rya Yesu. Uyu muntu agwajije, umuntu ari mu bitaro umuhe kwizera yuko Yesu ari umukijije mu izina rya Yesu. Urakijije abari mu bitaro, urakijije Mwami Yesu abihebuye, abantu bagwaje, abantu mwese nimwizere Yesu arakijije ingwara zitandukanye. Urakoze Mwami, ndagushima ko ari ukijije Mwami. Uyu muntu ukamukura mu bukene, uyu muntu atagira haba, uyu muntu atagira gahuzi yambara, agashati karamutawukiyeko, akaratu karamushiriyeko. Ndamusengeye guhabwa data, yongere guhabwa ikirato cyo kwambara mu izina rya Yesu, yongere guhabwa agashati ko kwambara mu izina rya Yesu, yongere guhabwa Mwami icyo ashobora kugaburira abana mu izina rya Yesu. Ubukene burasenzwe mu izina rya Yesu. Wabukenewe, wa mudayimoni ateza ubukene, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mwami ndasengeye abatishoboye, ndasengeye abanyokuru n'abatama n'abatamakazi, ndasengeye abatagira icyo bihana, icyo bafashisha abandi. Yesu muhe icyo gufasha ubugingo bwiwe n'icyo gufashisha abandi mu izina rya Yesu. Ndasabye imigisha, akira imigisha, akira imihezagiro, akira, vuga uti ndakiriye imigisha, vuga uti ndakiriye imihezagiro, vuga uti ndakiriye gukira mu izina rya Yesu. Ndakiriye kubahoka, iyi ni isaha y'ubutabazi, iyi ni isaha yo gukira. Niwakira kubahoka, niwakira gukira mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami. Mukenyezi ugwaye nera asiatike, ndagusengeye ukire mu izina rya Yesu. Muntu ugwaye, mukenyezi ugwaye nera asiatike, ingwara yakuboshe ikakubuza kwidegembya, ndayirukanye mu izina rya Yesu. Wangwara we sohoka, wangwara we hunga mu izina rya Yesu. Yesu Kristo aramanutse kuza gukiza, kuza kubohora. Yesu Kristo arakwibutse mukenyezi, iyi ngwara irakize mu izina rya Yesu. Iyi ngwara ifatira mu mitsi ikakubuza guhagarara no gutambuka, yuko uratambuka kumva vyanse, ndagusengeye ukire mu izina rya Yesu. Yesu arakubohoye. Mwami w'icyubahiro, ndakweretse Mwami uyu mwigeme agiye gukora ubukwe n'ujya musore, ndasengeye mariage yiteguye kuba, ndasengeye Mwami Yesu Kristo data ibikorwa byose n'imyiteguro y'ubukwe ya mariage, ndasabye ubukwe buzobe nk'uko ugomba. Mwami ndasengeye imigisha yose zoba hajya ahantu, ndasengeye urya munsi w'urubanza, ndasengeye abantu biteguye kugira ubukwe bose, abantu bagira ubukwe mwese mwitegure gushima Imana, mwitegure gutazira Imana. Ndasabye Mwami abitegura kugira ubukwe
ubukwe we buhezagiwe kandi ubukwe bw'abana b'Imana, ubukwe bw'abakijijwe, ubukwe bw'abakristo. Mwami ndasengera abigeme biteguye kubaka, ubahe kubaka ari Kristo, ubahe gutegura neza. Mwami ndasengera abasore biteguye kubaka, ubahe gutegura neza, ubahe gutora ntibapfe gutora, ariko batore abo beretswe nawe, ubereke Mwami kandi bakora ubukwe Kristo. Mwami ndasengera abantu baboshwe n'ubusambanyi, ubakize. Ndahagaritse ubusambanyi mu izina rya Yesu, ndahagaritse umudayimoni w'ubusambanyi, ndahagaritse umudayimoni w'ubushurashuzi. Mwami w'icubahiro, ndasengeye Mwami uyu mukenyezi n'uyu mwigeme baherekera Mwami Yesu Kristo, baburabuzwa n'ubushurashuzi n'ubusambanyi. Ndagusavye umukenyezi umugirire neza, umuhe kubohoka. Urabohotse guhera uno munsi, isaha n'isaha yawe yo kubohoka. Wa mwigeme urabohotse ubusambanyi, urabohotse ugushurashura, kwipfuza, kurara urazirana, ukarara usambana n'imiyaga. Mu izina rya Yesu urabohotse. Wa musore wewe waherekera wisambanya, ugumukora iby'ubutinganyi by'abagabo batorana n'abagore batorana, byo kurongorana bahuje ibitsina. Ndahagaritse umudayimoni asendwe mu izina rya Yesu. Ndirukanye umudayimoni wo kwisambanya, ndirukanye umudayimoni w'ubupfu n'ubuhumbu mu izina rya Yesu. Wa mudayimoni we ndaguhonyanze. Mutangure guhonyanga abadayimoni, tangura guhonyanga, uvuga ati shetani ndaguhonyanze, shetani ndagusohoye, shetani ndakwirukanye, shetani nta kibanza ufise mu nzu yanje, nta kibanza ufise mu rugo rw'abana b'Imana. Ndakwirukanye mu bugingo bwanje, shetani hunga mu izina rya Yesu. Iyi ni isaha y'ubutabazi, iyi ni isaha y'agaciro, iyi ni isaha yo kubohoka. Urabohotse, bohoka. Tanga urushima Imana uti ndabohotse, tanga urushima Imana uti ndakize mu izina rya Yesu. Aho byakabereye ni kera, igihe kirashitse cyuko nanje niganzura uwaherekera antoteza amburabuza, ari we wa murwanizi. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Hunga, hunga shetani, hunga madayimoni, hunga imiyaga mibi, hunga ibirozi, hunga imwe mu mbi, hunga abapfumu, hunga mu izina rya Yesu. Abari isumu mukire mu izina rya Yesu. Abantu mwese mufise ibibazo bitandukanye, akira ugukira, akira ukubohoka mu izina rya Yesu. Ingwara zose murakize, murabohotse. Yesu arabagiriye neza, Yesu arabatabaye. Iyi ni isaha y'ubutabazi. Urakoze, nuhabwe icubahiro, uri wera Mana. Ndabigushimiye. Urakoze ku bantu bakijijwe, urakoze ku bantu bakize, urakoze ku bishinga ntahe bikomeye kandi bizotuma benshi barema, bakaremeshwa, bakavugutirwa, bakezwa. Urakoze, ndabigushimiye Mana. Gendera Mwami abantu benshi bari mu ngorane zitandukanye, gendera abantu bari mu bibazo bikomeye, ubibakize byose, ubabohore. Uri wera Mana, uragororotse. Data wija wera, ndasengera ingwara z'uburyo bwose, ndasengera ingwara za hepatite. Umuntu agwaye ingwara ya hepatite niwongere gukira, gukira, urakize mu izina rya Yesu Kristo. Abagwaye ingwara y'umutima, wewe wa mugabo ngwaye gufise ingwara y'umutima, ndagusengeye ukire mu izina rya Yesu. Akira gukira. Wa muntu urwaye sida niwizere ko ukize mu izina rya Yesu. Sida zirakira mu izina rya Yesu. Sida irahunze, abadayimoni barahunze mu izina rya Yesu. Muntu urwaye malaria niwakira gukira, malaria irahunze mu izina rya Yesu. Kira malaria, sohoka mu izina rya Yesu. Wa mudayimoni uteza igituntu, sohoka mu izina rya Yesu. Wa muntu urwaye igituntu urakize mu izina rya Yesu Kristo. Wa muntu urwaye ikibyimba mu mugongo urakize mu izina rya Yesu. Wa muntu urwaye amaso, umuntu arwaye amaso urakize mu izina rya Yesu. Amaso arakize mu izina rya Yesu. Amenyo arakize mu izina rya Yesu. Umuntu urwaye umugongo, fata ubabara, urakize mu izina rya Yesu. Uri umuganga, uri umutabazi. Data urakoze, ndagushima Mwami kuri izi ngwara zose zirimo zirakira, abantu bariko barakira. Data wija wera, umuntu urwaye ingwara yo mu mutwe, urwaye ingwara y'intandara, ingwara z'intandara zirakize mu izina rya Yesu. Haguruka ushima Imana utazire, kuko intandara zirakira mu izina rya Yesu. Yesu arakijije umuntu arwaye intandara, arakira mu izina rya Yesu. Umuntu urwaye intandara, haguruka ushima Imana urakize mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu urwaye umuntu akaba arwaye ingwara yo mu mutwe, murambike ku biganza mugira ati kira mu izina rya Yesu. Umuntu arwaye ingwara zo mu mutwe arakize mu izina rya Yesu. Umukenyezi arwaye ingwara zo mu mutwe arakize mu izina rya Yesu. Abantu mugwaje ingwara z'abadayimoni mwese nimwizere, maze musohore uyu muntu w'inkomezi ari we shetani, ari we Lucifer, abohwe mu izina rya Yesu. Asohoke uno munsi, n'umunsi w'ubutabazi, n'umunsi wo gukira. Niwakira ugukira, niwakira uguhembuka, niwakira ukubohoka, niwakira ugutabagwa. Yesu arakugendeye, Yesu arakugiriye neza. Akira ugukira. Umuntu urwaye ibisigo, kira mu izina rya Yesu. Ibisigo, ibi bisigo biriko biratuma umuntu aba akajuju, akagenda atazi yaja niyava mu izina rya Yesu. Ndamusenge gukira ibisigo bihunge mu izina rya Yesu.
umuntu agwaye igikange akangwa mw'ijoro bikanga ko avyuka, yavyuka mw'ijoro akavyuka abona ibintu bimutera ubwoba mw'ijoro. Mwami ndakwinyize kugira ngo umuntu akire mw'izina rya Yesu. Uyu muntu agwaye ingwara z'ibikange bimukanga mu nzozi, mw'itiro akarota nabi, akarota arazirana. Wa muntu urota inzozi mbi, wa muntu urota uravuta urazirana, ndakubwiye ngo uwo n'umudayimoni nukire mw'izina rya Yesu. Niwongere guhagarara mu bushobozi bw'Imana, niwongere kuvuga ati ndakize uno munsi, uno munsi Yesu arankijije. Haleluya, urakoze Mwami, urakoze Yesu. Nuhabwe icubahiro, izina ryawe nirishimagizwe, uruwera Mana. Abantu benshi bagiye kuronka gukira mu bugingo bwabo. Yesu yaravuze ati nibiruta ibi muzobikora. Yesu byakoze yaravuze ati jewe ndiko ndaduga ngiye kwa data, ariko mwege muzokora nibiruta ibi. Nuko rero uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo nawe wakire gukira kandi ukoreshwe ibitangaza. Rero mwene data, Yesu aguhezagire, uduze ukwizera, wizere Yesu arakiza, Yesu n'umuganga, Yesu n'umutabazi, wizere. Urakoze Mwami w'abami. Data ndagushimiye ku bantu bakize, ndagushimiye ku bantu bahembutse, ndagushimiye ku bantu babohotse mw'izina rya Yesu. Urakoze Mwami. Haleluya, izina ryawe rihabwa icubahiro, ndabigushimiye, nushimagizwe mw'izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data, wumvise yuko wakize. Muntu wese wumva wamaze kuronka ugukira canke ufise igishinga ntahe ugomba gushingira intahe bene so kubwo bitangaza n'ibimenyetso Yesu yagukoreye, haguruka ushima Imana, urungike audio yo gushima, maze bitume n'abandi benshi bongerwa kwizera kandi ibitangaza bikomeze gukoreka. Imana ibahezagire, Yesu abagirire neza.